ukaba ukeneye kuba uwo kwifuzwa. Haleluya. Gendana n'Imana. Gendana n'Imana. Imana niyo izotuma ukundwa, Imana niyo izotuma uba uwo kwifuzwa. Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana nyene amahoro, Mana nyene ubwiza n'ubutware no kugororoka, subiye kuza imbere yawe ubugira kandi Mwami Imana ngushima kandi ngushimira. Ndaninahaza Kristo umwami wanje yanyitangiye ku musaraba agapfa kugira ngo mpabwe ubugingo budashira. Ninahaza namwe muyera umufasha mwiza twahawe, uyahorana natwe aturera twigisha kandi adukomeza, adushigikira mu byo dukora byose. N'ubu ndasenga sengera bene data bose Mwami Imana ngo nabo bagirigwe neza, bashigikirwe nawe muri byose kugira ngo ivyo bakora bayikore ku bw'icubahiro cawe. Uri Imana uturetse twopfa, ariko ugumanye natwe, nzi neza ko tawo basha kudukura mu kiganza cawe. None muvyeyi mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje kuri Imana yacu, kandi uri umuvyeyi wacu, uri umutabazi wacu, kaba n'umwungere wacu. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo inyifato yawe. Haleluya. Inyifato yawe nizotuma gushitsa mu masezerano. Umva, nizotuma uba ikimana yakugeneye. Byose rero birakuvako. Ingene uvyifatamwe, ingene witwara, ingene ukora, ingene umeze. Haleluya. Erega bintu ntibipfa by'Imana, ntibipfa kwizana. Kandi si n'ivy'Imana gusa. Ubundi ingene umeze, ingene ukora, ingene wiyumvira, ingene ugenda, ingene uhagarara, ingene birerekana egicu uzoburi. Haleluya. Hari umuntu ubona ari uwo kwifuzwa, n'uwundi ubona atakamara amaze. Byose rero bituvako bikuvako bimvako. Reka dusome muri Samweli wa mbere 16 duhere ku murongo wa 14 dushikane ku murongo 14 dushikane ku murongo wa 23. 16 duhere ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 23. Haravuga ngo Dawidi aba umuvuzi w'inanga wa Sawuli. Haleluya. Mpemu uhoraho amaze kuva kuri Sawuli, impwemu mbi irungitswe n'uhoraho yama igenda imufata ikamukanga. Maze abantu ba Sawuli baramubarira bati, erega mpwemu mbi irungitswe n'uhoraho niyo igukanga. Se databuja, nudutume twebwe abasabyi bawe duhagaze hano tuje kukuronderera umuntu w'umuhinga azi gucuraranga inanga. Maze iyo mpwemu mbi irungitswe n'Imana igufashe azogucurarangire ukire. Nuko Sawuli yishura abo bantu biwe ati, nuko nimundonderere umuntu azi gucuraranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe w'umusore aramwishura ati, nabonye umuhungu wa Isayi w'i Betelehemu, n'umucuraranzi w'umuhinga, n'umuhizi w'inkomezi. Haleluya. Kandi arazi kugwana, aritonda. Haleluya. Muvyo avuga n'umuntu w'igikundiro, kandi uhoraho ari kumwe nawe. Imana ishimwe. Nuko Sawuli atuma intumwa kuri Isayi ati, murungike umuhungu wawe Dawidi, umwe aragira intama. Nuko Isayi yakira indogoba, ayishirako imitsima n'umukuza w'urusato wuzuye umuvinyu n'umwagazi w'impene, abirungikana umuhungu wiwe Dawidi ngo abishikande Sawuli. Nuko Dawidi ashitse kwa Sawuli arenguka imbere yiwe. Sawuli aramukunda cyane. Haleluya. Amugira umutwaza ibigwanisho. Maze Sawuli atuma kuri Isayi ati, aragusabye Dawidi ngo
amugendanire kuko amushimye. Hanyuma uko ya mpwemu mbi yarungitswe n'Imana yafata Sawuli, Dawidi yahitana inanga agacuraranga, maze Sawuli agatora imitende agakira. Iyo mpwemu mbi ikamuvako. Imana ishimwe. Muravyumva? Ngo impwemu mbi, mwumvise umuntu ukuboko kw'Imana kwavuyeko, impwemu mbi zimwata ko zishaka. Haleluya. Kuko nta kiba kigukingiye ufise impwemu mbi, kandi ngo zirungitswe nande n'Imana nyenijuru. Kenda mu mwatake ntacakiri ntacakimaze mu maso yanje, impwemu mbi zikamutera. Abantu ngo bamwitegereje baramubwira turazi, ati iyi ni impwemu irungitswe n'Uhoraho. Atariko rero ati nk'ubu uye hoboneka umuntu aririmba atazira Imana, izo mpwemu ntizishobora kuresistana ari presence y'Imana. Haleluya. Hama ngo hacaba umusore umwe aravuga ati jewe ndazi umuntu. Haleluya. Murumva intahe, murumva inyifato y'umuntu. Haleluya. Inyifato yawe muntu w'Imana barayibona, abahita barayibona. Ingene ukora, ingene uri umwizigirwa, ingene uri umugome, ingene ubeshi, ingene wiba, ingene umva, ingene ukunda, ingene ukorera Imana, ingene ukunda abantu barabibona. Haleluya. Erega haraho umuntu akora ibintu akibaza ngo nta muntu n'umwe amubona. Yo hewe, inge nkubwire, aha twese abantu baratuzi, barazi igihe boduhamagara n'igihe batoduhamagara. Barazi iyo hari bigoranye umuntu bohamagara agashobora gukemura ico kibazo. Baratuzi. Rero inyifato yawe n'inyifato yanje, haleluya, ni determina abo turi. Haleluya. N'ubwizigirwa dufise imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ngo hama ngo caramubwira ati hariho umuhungu umwe, ati kandi reka nsubire ndahasome kuko hanyoheye. Urumva? Ngo umuhungu umwe w'umusore ku 18, ngo umuhungu umwe w'umusore aramwishura ati nabonye umuhungu wa Isayi. Haleluya. Ngo w'umuhinga. Barabonye ubuhinga bwiwe mu gucuraranga, mu kuvuza. Haleluya. Ngo n'umuhinga. Urumva? Ngo n'umuhizi w'inkomezi. Barazi ntahe yiwe, barazi ko ari umuntu yindubije ayitantamura akayaka umwagaza akayitantamura n'intare. Intahe barayizi. Haleluya. Rero nawe intahe yawe sinzi ngene imeze. Sinzi ko uyu munsi intahe yawe ivuga. Mbega ivuga iki? Ege intahe zose ziravuga. Intahe mbi iravugwa, n'intahe nziza iravugwa. Haleluya. Hariho abafise mbi na nziza, ariko uyu we yari afise nziza. Ngo n'umuhizi w'inkomezi, ngo kandi arazi kugwana. Haleluya. Ngo umva n'ikindi kigira gatatu, yo ngo aritonda mu vyo avuga. Urumva? Ntapfa guhubuka, ibyo avuga byose abivuga yiyumviriye. Haleluya. Ngo kandi ngo aritonda mu vyo avuga. Ngo n'umuntu w'igikundiro. Haleluya. Haleluya. Umva aritonda, afise igikundiro, n'umuhizi w'inkomezi, n'umuhinga. Urumva ayo makarifikasiyo yose. Haleluya. Umva ikindi giryoshe gusumba byose, ngo kandi ngo uhora hari kumwe nawe. Oh, haleluya. Haleluya. Ngo uhoraho ari kumwe nawe. Ntibapfa kuvuga gutyo ngo uhora hari kumwe nawe. Nuko babonye Imana muri wewe. Erega Imana, ugendana n'Imana abantu barayibona mu vyama wama. Ihagi ivyamwaga abantu b'Imana nibyo neza bimenyekanisha umuntu w'Imana by'ukuri uwariwe. Ahaje umva kuvuga jambo ry'Imana, yo hariho abantu bazi kurivuga, bazi kuriryohora, bazi kurisiga, barivuga ukumva umva. Ariko warabi intahe zawo, warabi ivyamwa byabo, avuga ati none uyu ni wa muntu yari kuri podium avuga ya majambo. Hariho umukozi w'Imana numvise
ngo we ntashobora no gukora ku telefone, secrétaire niwe yitaba. Guca bugufi urumva ntibiba muri we ntakorako, araselekisiona abashobora kwishura n'abadashobora kwishura. Yo igitangaza. Urumva Imana ngwiri kumwe nawe, ntibopfa kuvugira ijambo batabonye Imana muri wewe. Oya, ngo Imana iri kumwe nawe. Urumva ngo nuko Sawuli atuma kuri uyu muntu, yaciye atumako kuko yumvise ibintu bamuvuga ko, yumva ba interesse, yumva yifuza uyo muntu. Haleluya. We bazokwifuza atacumaze, bazokwifuza atacumaze, ariko bifuza ufise ikimaze. Haleluya. ngo kuri ngo murungike umuhungu wawe Dawidi umwe aragira intama. Urumva arapresiza neza ati no mubarira ntapreshije yohava yihenda akandungikira, kuko yarafise abahungu benshi, murabizi yarafise abahungu 8, ati fo kompresiza. Haleluya. Akamenya neza uwo nkeneye kwari uyo oye. Urumva uyo muntu afise ibyo bintu byose byuzuye muri we. Haleluya. Haleluya. ngo nuko Isaya acararungika amashikanwa. ngo dusome ngaha ku murongo wa 20, ngo nuko Dawidi ashitse kwa Sawuli arenguka imbere yiwe, Sawuli aramukunda cyane. Haleluya. Iyo uri kumwe n'Imana ugira igikundiro, aho ugeze hose faveri y'Imana iguma kuri wewe, kuko urumva uri kumwe n'Imana. Mwumvise ngaha haruguru ngo kandi ngo uhora hari kumwe nawe. Mwibuke Yozefu ntacyo batakoze bene wabo, ariko ibyo byose byariko bimujana he, byariko bimujana ibyo bamukorera, byariko bimusugumira muhehe mu masezerano yiwe. ngo aho yagera igikundiro cy'Imana cyari kuri we, aho yagera hose yarakundwa. Haleluya. ari kwa Potifari, yakundwe na Potifari n'umugore wewe. Satani aravuga ati none reka namutereze uyu mugore kugira ndabe ko no mukura ku gikundiro cy'Imana. Yozefu aravuga ati no ntibikunda, sinshobora guhemukira Imana yanje. Haleluya. Na data uje yangiriye neza akanyizeza imirimo nk'iyi, sinshobora guhemuka. Haleluya. Satani yarazi ngo aramushoboye, arafungwa no muri prison ngo yageze igikundiro. Haleluya. Kubera Imana yari kumwe nawe. Imana ntimwogumana nawe utemera ngo ukora ibyo igomba. Haleluya. Haleluya. Dawidi yagendanye n'Imana, Imana imugirira neza, intambara ntihabutse kuzicamo, ariko yagiye azinesha. kubera iki? Kubera Imana bari kumwe. Yozefu yaciye mu ntambara nyinshi, murabizi, ariko Imana yari kumwe nawe, yagumanye favor y'Imana aho yagera hose. Haleluya. Urumva ngo ashitse kwa Dawidi, ngo agira iki? ngo ashitse kwa Samweli, ngo Sawuli agire arenguka imbere yiwe, ngo Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza ibigwanisho. ngo maze Sawuli atuma kuri Isaya ati nukuri uyu mwana ndamugusabye, nukuri sinumva no murekura. Haleluya. Erega abantu ntibazokwifuza gutandukana nawe, hari icyo bamariye, bumva bo kubana nawe yo hari umunezero, kugumana nawe hari ibyo bagoma bunguka, hari ubundi bwiza, hari ubundi bwenge bagoma bunguka iyo mwicaranye. Ndega wowe iyo wicaranye n'abantu bagukura kwiki? Amajambo, urusaku, urumva. Ariko hari abandi iyo mwicaranye bavuga ati yo coma nkicarana nanaka, umva twicaranye aranduza. Haleluya. Rero wewe ukaba ukeneye kuba uwo kwifuzwa. Haleluya. Gendana n'Imana, gendana n'Imana. Imana niyo izotuma ukundwa, Imana niyo izotuma uba ukwifuzwa. Dawidi mwarabonye ko ntiyari umunyakaranga. Okay, baravuga ko ari umunyakaranga, mugabo urumva yuko ntiyasa na bene wabo baramurusha ubwiza, baramurusha igihagararo. na Samweli igihe ababonye yumva ari abo nyene, ariko Imana iramubwira ngo ega Samweli, ngo jewe sindaba nkuko abantu baraba, je sindaba physique,
je sindaba ibyo abantu bavuga, kuko hari ibyo bavuga n'ubujyaje, hari n'ibyo bakora n'ubujyaje, hari n'ibyo bakora n'izindi nyungu. Muga umuntu ariko arabira bakabona ari vyiza. Ariko Imana yo ngo jewe ndaba mu mutima. Haleluya. Imana yigira iki? Iraba mu mutima. Ngo hanyuma uko yampeye mu mbi ngo yarungitswe n'Imana yafata Sawuli, ngo Dawidi yahitana inanga agacuraranga, maze Sawuli agatora mitende agakira, iyo mpemu mbi ikamuvako. Haleluya. Impemu ngo uko yaza kubera Dawidi yako bari bahishuriwe ibanga, abantu baramufashije gose, bari bahishuriwe ibanga, baravuze ati ikintu gishobora gufasha umuntu nta kindi. Barabonye ko mpemu w'Imana yamaze kumuvaka, Imana batakiri kumwe naye. Ati rero ikintu cotuma ashobora kugira n'agahengo nuko umuntu w'Imana aza akabana nawe akagumana nawe. Haleluya. Ahamagara Imana, hama Imana izi. Urumva ukuvuza inanga kwa Dawidi kwazana ubwiza bw'Imana. Iyo myuka nayo ntiyashobora kuresista ubwo bwiza bwari aho hantu. Haleluya. Haleluya. Rero nawe uyu munsi ni wemera kugendana n'Imana, hari kirere kizohinduka aho ugeze hose. Amen. Aho ugeze hose ikirere kirahinduka kubera iki? Hari umuntu hageze, hari ubushobozi buhageze. Haleluya. Buhindura ikirere. Imana yo mwijuru bampezagirire. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndashimira Kristo umwami wanje kuko ubushobozi bwamuzuye mu bafu yatabusubiranye mwijuru. Yaravuze ngo ndabubasigiye, kandi uravuga neza mwami ngo ibikorwa nkoreye mwisego ni byinshi kandi ni byiza, ngo ariko mwe abanyizeye ngo muzokoreshwa byinshi gusumba jewe, kuko igihe cyawe cyari gito ariko icyacu ni kirekire. Mana we ndasenze ngo imbaraga zawe zitumanukire twese abakwizera, kugira duhabwe ubushobozi mwami Imana bwo kugaragaza ubuzima bw'Imana aho tugeze hose. Tugira umwete wo kugendana nawe no kugenda kurongorwa n'ijambo ryawe ritumurikire, kugira ngo tuba abantu mwami Imana bazana impinduka mw'isi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.